turabaramukije mwebwe mwese muriko murakurikirana ibiganiro bica ku mbonesha kure y'igihugu. Iki ni ca kiganiro Ukuziko, ikiganiro kitumenyesha ibijanye n'ingo n'imiryango. Tukaba rero tugire tubashikirize igice kigira kabiri aho twariko tuganira ku bijanye no kureshanya. N'ubu nyene tukaba turi kumwe na Patiri Pierre Nsengiyumva. Turakuramukije Pati. Amahoro cyane. Kaze muri kino kiganiro. Murakoze. Twongeye kandi gutumira umushinga ntahe Zakari Irambona. Zakari, turaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Zakari n'ubundi ari kumwe n'umufasoni wiwe Esperance Murekerisoni. Turakuramukije Esperance. Babaramukije cyane. Kaze muri kino kiganiro. Murakoze. Turi kumwe kandi na Gerard Ndayisaba, nawe nyene akaba yongeye kudutera iteka muri kino kiganiro. Turakuramukije Gerard. Mahoro cyane. Kaze kandi muri kino kiganiro. Murakoze. Gerard rero nawe nyene yongeye kudutera iteka, abari kumwe n'umufasoni wiwe Beoline Ntiharirizwa. Turakuramukije Beoline. Nanje ndabaramukije. Kaze muri kino kiganiro kandi. Murakoze. Ego, murakoze cyane. None hari ikintu bagumye batubwira c'imiryango, co gutohoza imiryango, sinzi nka Zakari. Mbega wabanje gutohoza uramenya umuryango waba Esperance, uti n'umuryango ufise ibi, n'umuryango kukijanye n'umuryango wiwe, ico wumva wewe ushira imbere co bari giki? Harabayeho kwiyumvira ngo afise basaza bo bangana gutya, iwabo bafise ibingana gutya. Pati yaheje kutubwira ubunye kusanga abana b'abakuru bareshanya hagati yabo, bakubakana hagati yabo, abana b'abarimyi ugasanga nabo nyene bigenda gutyo. Kwiyumvira ku muryango wa Esperance coba carakujemo nawe tumenye uti ngo harabavuga ngo hari n'aba ingo zitubakana, imiryango itubakana, bajya anye ngo barasambura canke bimeze gute? Wowe warabanje kwiyumvira ku muryango wiwe? Murakoze. No kubwira ko ivyo bintu ntize ndavyiyumvira n'umunsi umwe. Naravye murazo umugore wanje gusa. Yego cyane. Akabanyina b'abana. Kimwe gusa twarahuriye ku nshuti ziwe sanzwe nzi tubana mu kibano zonyene gusa. Abasigaye inyuma umuryango wiwe se na nyina nasubiye kubamenya mu nyuma, mugabo ntiyari preoccupation yanjye niko nobivuga. Yego. Na gatoya. Uvuga Esperance ngo hari umuryango uvukamo nk'abantu b'abahungu bakunda gukubita abagore. Ubundi Patiri yatubwiye ati mu myifato yoranga abantu bari muri urwo rugendo, ubonye harimo n'ico gukubitana mukiri muri fiançailles ubanza ucigeko neza. Wowe ntiwatinya inkoni, ntiwiyumvira ati reka mbanze maze Zakari ko iwabo by'ukuri batari abantu bakubita abagore canke baharika, ntiwiyumvire gutohoza ku muryango wiwe? Oya, naco niyumviriye, nabona atani ico umenga noshobora kuko twari kure, yari kure y'umuryango wiwe, nanje nari kure co kimwe. Naco niyumvira n'ukuri ngo mbanze kumenya cane umuryango wiwe uko babaye, uko bameze, imico yabo. Yego. Oya, gusa mu nyuma twaramaze gushika hamwe mwumvikana, mwamaze gufata ingingo muri kuri projet imwe. Yego. Niho twabajanije impuze y'imiryango, ko bavuga ngo si vyiza ko twari umuntu musangiye umuryango. Mushaka kuvuga iyi miryango ngo Abahima canke Abanyakarama, abandi ibintu bya gutyo. Ivyo nivyo nibuka twabajanije. Ubundi kurondera ngo boba babayeho gute mu muryango wiwe, nta importance nabihaye. Numva abantu baguma batera imbere, ivyo twene umuvyeyi oya ngira hari ababishira imbere. Kumbure ni muri ca gihe ca kera ngira ngo yatubwira Zakari atari umuhungu yatora uwo bubakana ari umuryango, ari umuvyeyi wiwe yamutorera, ngira ngo niho babiraba cane. Mwebwe urumva ntivyabaye ikintu mushira imbere mu rugendo rwanyu? Gerard, wewe watubwiye mwava inyabikere mwese, sinzi ko nawe wabanje kwiyumvira ati
reka mbaze umuryango wa Beoline ingene bifashe. Hariho umusaza w'umwe mwari muzinanye, sinzi ko washira imbere uti nkeneye, hariho numvise ngo adafise basaza we benshi ujya mukobwa sinzomutwara. Wariyumviriye gutohoza ku muryango wiwe uho vyoba vyagenze gute? Oya, nta muryango wiwe nigeze niyumvira gutohozako. Kanatsinda uyu yari yabuze nyina wari umwana muto, amaze kugera mu w'icumi naho aca arabura se wiwe. Namaze kubura se wiwe, ahubwo je numva umengo nogira ibishoboka ahubwo nkamwiyegereza cyane, kuko urumva yuko yarakuranye igikomere, kubura abavyeyi bose utaraheza amashure cari ikintu kitoroshe. Hama impamvu kandi imiryango tutayitayeko cyane, mw'ico gihe naje papa na mama bari barahukanye, bamaze kuba bahukanye, kumbe nawe yavyitaho, ariko sinzi ko yavyitayeho, ngira yari guhavura aca mpeba ko se wiwe na nyina bahukanye, naje usanga tuzobana iminsi mikeya twaya twahukana. Rero nta miryango twitayeho cyane, kuko je numva ndamukunda gusa, numva bihagije. Ugasanga ari umukobwa kubitana iwabo bakubitana ivyo ntwiyumvire kwiyumvira ati imigenzo y'iwabo imeze gute? Kungene twahana urukundo no kungene twaganira, novuga ati sinzi ko kuba gwari gwatuboreye, sinzi gwari rw'ikirenga, ivyo kwiyumvira ivy'ibindi vy'inyuma tumva bidakenewe, tumva twebwe tegura inzira yacu gusa atabindi. Yego. Beoline, wewe hari ikintu atubwiye gikomeye cyane, ati iyo akavyiyumvira koko abavyeyi banje batakibana, ntavyo wigeze wiyumvira ko tino tohoza ku muryango wa Gerard, nkumva ko ari abantu bubaka, nkumva ko nkuko navuze ko atari abantu bakubitana, ntiwigeze wiyumvira kwiga ku muryango w'iwawe ati nzosanga ari abantu afise baramukazanje benshi canke atana bafise, kubera ko bavuga ngo akamuramukazi w'umuntu? Ntiwigeze wiyumvira gutohoza ku muryango wa Gerard? Murakoze. Hamaje bivanye nuko yababwiye nakuze ntagira mama, narezwe na papa, nubwo yari afise uwundi mugore, ariko papa niwe yankurikiranye cyane. Rero nkuko navuze ati n'umuhungu numva ko nokunda sinitaho ngo ndabe ivyo afise, kuko muri je cari kindimwo nasaba Imana umugabo tuzobana kankunda nanje nkamukunda, mu bibi n'ivyiza tukagumana, mu bukene mu butunzi tukaguma turumwe, nico nashira imbere. Rero ivyo vy'imiryango n'ukuri ntavyo nigeze nitaho, kuko navuga nti nubwo umuryango we waba ari mubi canke abe waba bameze uku, twe tuzoba dufise urugo rwacu. Tuzokubaka uburyo twe tuvyiyumvamwo, barya nabo bubatse uko babibona. Sinzi ko yarazi yuko mama noba ntamufise, nagiye kubimubwira no kuri urukundo rugeze kure. Harageze igihe ndiyumvira, ico gihe nari numvirije ikiganiro kirya ca Ninde, barigeze gukina, harimwo umugabo akubita umugore wiwe amubwira ngo wabo ntibamugemurira, akaguma mukubita ngo wanyu ntibangemurira, akamukubita amurungika iwabo ngo uzogaruka uko bangemuriye. Ico gihe ndavuga Mana, nevyukuri hariho abantu babayeho muri ubu buryo, umugabo akubita umugore ngo wabo ntibamugemurira? Camvuga ati none urya nkuko dukundanye ntigeze ndamubwira ubuzima nabayemwo, tujeho karabaye natabona igiseke ca mama wanje. Nagiye kumubwira ikibazo canje mbuze papa niga mu mwaka w'10, kuko niho twari twakundanye nyene, mvuga ati urukundo rwacu rurahari. Ubundi ubwa mbere wumvira ati naco naho mama atahari papa azobiza? Ntavyo nigeze ndamubwira, ntavyo yarazi. Rero maze kubura papa ndakimubwira ati burya nabuze papa, kandi ndamubwira ati niwe muvyeyi narisigaranye, burya nta na mama afise, je nabuze mama nkiri umwana muto, n'uwo mbaza ngo yasa gute ntawe nzi, ntanifise imyaka 3. Sinagiriye amahirwe yo kubona agafoto kiwe, ntako nabonye. Ti none ko bimeze uko, urumva vy'ukuri uzotwara umugore utazogira so bukwe canke ugira nyoko bukwe? Ico kibazo narakimubajije n'ukuri. Bivanye nuko kuntu numvirije iyo Ninde, numva umengo birankomerekeje ku mutima. Ndavuga nti naje nivyagenda uko, azongo bitavuga ati nakare nanyo kugira nazo ufise nta n'igiseke kiriko kiraviwanye. Numva nyene umengo birambabaje, ca mpitamo kumugurukira ndamubwira ivyanje byose, ubuzima naciyemwo
nukuri yambwiye ati uba amahoro menshi kuba naragukunze sinitaye ku iwanyu kuko ntumerewe nubwo uwo mbwira yuko atana musaza wa ofisi atana mwene wanyu mukuru w'umukobwa ubwira nukuri je nzo kwama ndagukunda narumvise nduhutse ku mutima uwo munsi numva ahubwo ndamukunze gusumba yego ko ndavuga ati nukuri umuhungu nasavye Imana n'uyu yego Pati wumvirije izi ntahe z'aba bantu burya gutohoza ku muryango uwo mugiye kuzokubakana uwo muri ko muragira urugendo hamwe hari ico vyoba bifasha uwo muntu avuga ati ujya mukobwa adafise abiwabo bafise ibi nkuko mukanya mwatubwiye muti hari abareshanya kubera bavuga bati aba turi ku rugero rumwe ico bita nivo imwe mu rurimi mvamahanga aba turi ku rugero rumwe mwumva abagiye gufata urugendo rwo kuzobana aba bantu bari muri urwo rugendo abantu bari muri ico gihe co kureshanya bobanza gutohoza bakamenya bati abavyeyi biwe naba aho bivukana naba ivyo bafise nibi iwabo barubaka canke barasambura bitabaye uko uyu muntu ntidushobora kubandanya urugendo birafise ico bifasha bitabaye ari ico vyica murakoze cyane gose uko novuga nuko ico umuntu ari hariho uruhande runini icari kigizwe n'umuryango yakuriyemo n'ubwo no musi umusore ubona ngaha umugabo ubona ngaha uyu muntu ubona ngaha umumama ubona ngaha uko yiyubatse uko ari harimo ivyavuye mu muryango yakuriyemo vyamubatse vyamugize nico gituma ico kintu ata muntu yocirengagiza uratohoza ukamenya indero yaronse nkuba ari umuntu yakuze ari imfuvyi ukamenya ko ari urukundo rw'uwundi muvyeyi ataronse ku rugero yari kururonka k'iyo muvyeyi aba amufise ukamenya ati uyu muntu yakuriye mu muryango basenga cane ukamenya ko hariho urugero yashitseko mu rukundo no mu kumenya Imana uwakuriye aho badasenga atashitseko ivyo urabimenya mvuga ayo matohoza yose umuntu ayagira kugira amenye washimye wariwe washimye wariwe kuko kuri ujya munsi w'ubugeni hajya umuntu avuga ngo jewe ndemeye wewe ubumugabo wanje jewe ndemeye wewe ubumugore wanje muri rirya jambo jewe riba ririmo ibintu byose byaranze uwo muntu muri ivyo vyaranze uwo muntu rero harimo iyo miryango yiwe harimo ivyo vyamushikiye vyose nuvuga uwo muntu umwemeye uko ari umwemeye uko ari nuvuga rero je ngiye kukwakira numva nzi kuri uri nk'imfuvyi mbanzi kuri imfuvyi ndakwemeye ukuri nk'imfuvyi ngiye kukwakira tudasangiye ubwoko mbanzi ko tabwoko dusangiye nkwakiye ukuri ngiye kukwakira wakuriye mu muryango w'abantu bakundana canke bankana nkwakiye ukuri acaza rero ikibazo kigira kabiri muce muvuga muti hariho abubakana ugasanga ntibubaka ngo ingo zirame hariho imiryango y'abantu babana hariho n'abambwiye ngo bubakanye nabo muri ujya muryango ntimuzorondoka ico gihe jewe sinobishigikira kuko ico gihe umuntu yoba asuzuguye igikorwa c'inema y'Imana kuko mu rugo hari igikorwa c'Imana iyo abantu bugurukiye iyo nema y'Imana mu rugo rwabo urugo baragubaka kuko ntibagubaka bonyene Imana ibirimo inema y'Imana rero nayo irahana iracyorora ibi bintu byose biri muri kamere y'umuntu ibi bintu byose byo mu mico y'abantu nema y'Imana iza kugira ibityorore ni naco gituma duhora tunatangara iyo tubonye abantu ubonye kamere zabo kwiyumvira uti abantu ntiboshobora kubaka ngo mu nyuma tugasanga nibo bubatse neza gusumba namwe twiyumvira ngo bajya nibo bo kubakana kubera iki mu rugo harimo ico gikorwa
c'inema y'Imana, iryo shaka ry'Imana. Iyo Mana yaremye umugabo n'umugore, ni ukuvuga abantu bugurukiye iyo nema y'Imana, nta kintu na kimwe numva cozibira ko abantu bubakana, nta na kimwe numva cozibira ibi ngo imiryango iyi n'iriya ngo ntibahana abageni, ngo iyi miryango ngo umuryango ngo uyu na bariya ngo bubatse ngo bubaka nabi. Oya, inema y'Imana iravyorosha. Ikintu gikunda kuboneka nuko hari abantu bavukira mu miryango kumbure y'abantu b'amanyama. Ngayo manyama nayo iyo umuntu yugurukiye igikorwa c'inema y'Imana, Imana irahindura umuntu. Imana irahindura umuntu. Yego. None Gapati, twavuga ko zijya ngo tubona bitagenda neza, kwico gihe co kureshanya kiba kitagenze neza. Murakoze cyane. Je nohera kuri rirya jambo Paulo Mweranda avuga ati, jewe ubuzima burantangaza kuko ineza nifuza gukora nsanga atariyo nakoze, ngasanga inabi yantanze imbere. Nuko abubakanye bamenya yuko shetani nayo ihari, ishobora gutoba urugo rwabo. Ni nacyo gituma iyo ugiye mu nzu y'uwundi mugabo, araguha urufunguruzo ukugurura mukabona kwinjira. Iyo ugiye mu nzu y'uwundi mugabo nawe wasanga ahuguruye ugashika wiyinjiza n'ubuzi ibyo usanga imbere. Ubugeni ni umugambi w'Imana. Iyo umuntu agiye muri uwo mugambi w'Imana, uwo mwene uwo mugambi ataguhaye ibyangombwa byo kwinjirayo, urashobora gushika utangara. Nuko twebwe twese tubizirikana ko umwigeme avuka asanga abantu bubaka, umuhungu avuka asanga abantu bubaka. Nuko umuntu aca aduga akagenda muri cya gitabo cy'amamuko, Imana irema umugabo n'umugore irabahezagira. Iyo rero umuntu agirondeye kwinjira muri urwo rugo, muri uwo mugambi w'Imana, Imana abanje kuyikumira, ko mu nyuma ashobora guhura n'ibimuhungabanya, ibyo bintu birashobora gushika kenshi. Hariho uwari kavuga ati ngo zisambuka ni nyinshi, zisambugwa, abasambura ingo zabo ni benshi ngaho i Bujumbura. Je navuze nti bazobanze baze tuzorabe abantu bagiye muri komine kuragana, bakongera bagaca no mu isengero kuragana, hama bakongera bakaba barateguwe muri ubwo bugeni. Tugende turabe uko bangana. Turashobora gusanga benshi basambura ibiharuro biri hejuru ari abantu baja mu komine gusa, batigeze baca mu ngoro y'Imana. Abo bantu n'abantu baja mu bintu vy'undi mugabo vy'Imana batazi ibyo bagiyemo, hariho n'abazi ibyo bagiyemo mugabo batavyiteguriye neza. Simuze ko hari ko bose baba batiteguye. Hama tukaraba ingene abo bantu bateguye urugo rwabo. Naho ibyo byose nibyo umuntu abanza kuraba kugira uvuga uti bajya abantu vyagoranye ko bubaka gute. Ikindi kigira kabiri umuntu acaza kuraba, ni kimwe twariko tuvuga, no kuraba ingene uwo muntu yakuze. Mu nyigisho abungere bacu baheruka kudushikiriza mu gitabo kivuga ngo kubaka Rukristo, kandi twosaba ko abarundi benshi bo kigura ico gitabo, kigurwa 10,000, bo kigura kugira basome inyigisho zirimwo. Ku nimero ya 17 baratubwira bati, mu ngorane ziriko zigora abantu no munsi mu kubaka ingo zabo, harimo ukwitegurira kudashemeye ubuzima bw'umuntu akuze. Kwitegura kudashemeye. Nibi rero vy'uko umuntu ashobora kuza akarondera kugira ubugeni, muga tubatse ibyangombwa bimutuma yogira ubugeni bwiza. Ugasanga umuntu yakuze, ari umuntu ntasenga, y'amabwirizwa y'Imana, rya jambo ry'Imana ritubwira urukundo, ritubwira ikigongwe, ritubwira ukuri, nta na kimazi, nta gaciro abiha. Umuntu agakura mu buzima bwiwe kubana n'abandi, nta gaciro yigeze abiha. Ara ubuzima bwiwe ugasanga n'umusore n'umwigeme, amafaranga ahembwa ayajya wenyene, nta muntu afasha, nta mwana arihira ishuri, nta muto yiwe araba, yamenye ubwo buzima bwiwe bwa wenyene, n'icumba ni wenyene. Ugasanga umuntu ari ngaho arakuze, akuza arara muri aya maboate de nuit, inzu z'ubutambiro, ntigera aboneka imuhira, nta kindi na kimwe akora kuzuko. Ugasanga umuntu akuza atakintu na kimwe akora. Ibintu vyangombwa bikenerwa kugira umuntu yitegurira urugo rwiza, ntavyo yateguye, agaca akorokera mu bugeni gusa. Uwo rero mu nyuma bishitse bikamugora kubaka,
umuntu niyo caza yihuta kuvuga ngo hariho abubatse nabi ngo canke hariho abantu bigoye utabanje kuraba kahise k'uwo muntu n'ingene yateguye ugoro. Hama hari ikindi rero, umuntu birashobora gushika agahusha uwo bubakana kandi aho biba bibabaje cane, kandi ca gihe co kureshanya bacubahirije bakibayeho. ego birashobora gushika abantu kiya gihe baba ariko barareshanya ugasanga umwigeme aciye atwara nk'imbanyi batari bwaheze gutohoza ngo bamenyane neza, agaca ategerezwa guca amutwara. Ico gihe rero iyo atamenya ingene aza gushiramwo Imana, wa mugambi w'Imana, aciye aguma muri ivyo uko nyene batanguye, hari igihe mu nyuma bibagora. Hama hari ikindi rero gishobora gushika, abantu barashobora kuja ku bana ugasanga kamere zabo, ico twita temperama zabo, kugira babane neza bizosaba ko Imana bayimika vy'ukuri mu rugo rwabo kugira ibafashe korosha izo kamere zabo. Nuko mugabo mu ijambo rimwe, abantu bose bagiye kubaka urugo bubahiriza umugambi w'Imana, kamere zabo zibe zigoye gute, bugurukiye Imana, Imana irabafasha bakubaka. Urumva ntibiraba igihe mumaze muri uko kureshanya, bisaba gusa gushira mu Imana. Namaze kuvuga ko ari ikiringo cyo kumenyerana, ico wonya so kuvuga ngo nubunyene baca bahura ubunyene ngo baciye bubaka ngo nuko bashize mu Imana. Birasaba umwanya wo kumenyerana muga Imana bakayishiramo. Yego. Zakari, mbega mwebwe muri urwo rugendo urwanyu nta ntambamyi mwagize? Intambamyi mwoba mwaragize zoba ari izihe? Murakoze. Mu bisanzwe nta ntambamyi zikomeye twagize, ariko kimwe gusa urabona iyo umuntu ariko ararondera abana yifuza abana, sinumva ngo ni intambamyi mugana akantu kanjemo n'akazi. Jewe kuva ntararongora narifuza kuvyara abana 4, ahubwo 2 n'abahungu 2. Hanyuma rero muri kazi yaravyaye abahungu 2 ubwa mbere, hanyuma afise inda ya 3 je naramubajije ya madamu avuga mbona ari iki, ishanyisho yarakize, yambariye ngo ngahubona ngo nabuze umwanya wo kuja muri ecography, ndiko uragenda usombarira, yigeze ambarira, cavyara umuhungu. Nawe wifuza umukobwa? Yego, sinamwase, naramukunze kubona umunyuma yase aravyara undi muhungu, ndabakunda cyane gose. Ariko ico cyumbiro carimwo mbere harigeze n'igihe je ngomba kuba umureanije ngira nje muri SOS. Ndondera agakobwa tugatunge, ndakita agakobwa kanje, katarenze nze kukarondera katarenze imyaka 3. Ico gihe umengo yarankundi, mugabo ko imisi yagiye irahera, aciye mbona ubuzima bwo gutunga abana ko bigoye cyane gose, bisaba byinshi, ndabivamo. Sinovuga ngo byaraduteranije cyane gose, bwako kandi urabona ibyo nari nabisabye Imana, Imana yarampezagira mbabana, mugabo kandi nari nagasabye Imana, kandi nawe narifuza yuko yo mukoreramwo akabigira uko nabi navyifuje. Bisigaye no kuri kose twarabaye neza, kimwe gusa twaragize igihe je narakoreye kuri terimi imyaka myinshi. Aho ni mu gihe mwari mumaze kubana, mukiri muri urwo rugendo rwo kureshanya, wa mwaka mwamara, nta ntambamyi mwaba mwaragize? Oya, ndazombona twagize no kuri twagumye dukundana, twagumye tubahiriza amasezerano yacu, tubahiriza imigambi, tubahiriza amaprograma dufise, tuguma kuri iyo projet nyine. Mvuga twamaze n'umwanya muto, kuje ndari nkuze kandi nari nkeneye umugore, nkeneye kurongora ndondera abana. Uko hari hageze igihe ntakubesha, hari hageze igihe turiko turayaga n'abantu dusangira inzoga. Mvuga ndi jewe ndakuze, ndabihebe, ndabivemo. Kunzo bava mubyara umuzukuru. Yego. Hanyuma rero abakampanura baturabesha. Tuzova ngaho Muramvya utarongoye. Kuyo mve Muramvya utarongoye nkaze Bujumbura. Ibyo ngo naca ndabiheba nta no kubaka nesa nasubira kubijamo. Yego, kumbure ico kijanye n'ibibondo, ibyo intambamyi zigenda ziba mu muryango, twumvise ko tuzogukenera kandi ko uyu munsi twari kuri ivyo byo kureshanya. Reka tubaze Esperance nawe, mbega muri urwo rugendo rwo muri uwo mwaka yatubwiye ko ata ntambamyi zirabona mwagize? Nta ntambamyi mwaba mwaragize?
oya nta nama twagize oya novuga ntizari kuhaba iyo tuba turi kure na kure cyane ntazahabaye ko twagumye ku mugambi umwe tuwumvikana kumwe gusa uwo mwanya w'ubugeni novuga ko uwo mwanya wa fiancaye novuga ko wagabanutse gatoyi kubera akazi yari karakora twaregereje cyane imbere urubanza rwa mariage kubera akazi yari afise yari gufata umwanya we munini wo muci ari mu bikorwa by'akazi ka leta adashobora kuvanga n'imigambi by'urubanza ivyo rero nibyo novuga ntiyari ntambamye cyane kuko twaciye tugerageza kunyarutsa kwegeranya urubanza hamwe usanga uri kurarutegura uruha ni uburuhe gusa bwo kurutegura nayo ikijyanye no kumvikana nta ntambamye twahuye reka tuje ko baje hahana nta ntambamye mwaba mwaragize mwebwe ego navuze ko twari dukundanye cyane kandi nta vyama vyera ngo de hari intambamye twagize novuga ati naramukomerekeje naje ndikomeretsa cyane turakomeretsanya kuko je maze guheza amashure naramuhase ntiyakunda kuntemberera kuko byari bigoye yaratinya ko ahantu yakuriye ari mu Pentecote ntivyari vyoroshe ko aza kuntemberera ariko ndamuremera ku buryo ndamusaba yuko azakunda mutsindi Bujumbura araza kandi aza yabihishije mu muryango iwabo amaze kuzakunda mutsindi Bujumbura nari ndindiriye ngo ntore diplome turamaranye igihe kitari gito yaba ahantu namusabiye indaro ariko haragera igihe araza kuntembera muhira ndamugora cyane maze kumugora dusanga twashitse ahantu tuvuga ati twarengeje eko impongano wasabiye nibaze ko twazikoze haragera igihe turaryamana turyamanye byabaye biheze turatwaranye urugo ruba ruratanguriye ngaho nyine ariko nubwo twagize tuvuga ati twarihemukiye ko gico gihe nariko ndiga kaminuza kandi ari umukozi w'Imana ariko arayindihira kwe namusitaje gose ko ntiyasubiye kuyindihira hanyuma yariko umukozi w'Imana watugiye kuri umukatolika ni yari umupatiri kwari ubutumwa nakora tumenyereye mu baporo yari umupatiri kwari ubutumwa nakora yari yashinze nkabukora neza kandi bikamuhimbara arumva yuko no banda yandabukora ndicabwenge arakifasha ko yabona yuko ko excitation nayitoye abona yuko byiza no kwiga privé ariko nkakora ibikorwa ndiko ndakora ndicabwenge umva nabaye ndamutsitaje ntivyakunze ko abandanya yindihira hanyuma ye mugabo kubera nayisanzwe nkorera Imana nagumye niyotsa nguma numva atamahoro fise gushika aho tuyumvira ukungene tubivamo nta gihe kirekire cyahetse twaciye dutegura ubugeni amasha turasubiza hamwe n'Imana rumvuga ati ndamuhemukiye ko nawe nyine yari afise patiri musaza we nawe yamuhemukiye kuko biciye bishika twese novuga yuko ibintu by'iwacu byari bimeze nk'ibisa byaratugoye n'ukungene tuba ahantu mu kibano twari dusanze tuba gushikaho ngenda niyumvira koza kuba mu Kanyosha mvuye mu Marambya umva yuko bya ibintu bitoroshe n'umva umengo sinosubira kusanzura umuntu w'imbere kwa patiri n'umva umengo sinosubira guca mu bantu n'umva umengo nyene cari gikomere kininiya ariko Imana yadufashije twarakivuyemo nayo mpamvu twaciye twifuza yuko tukorera Imana tubishishije muri ibi nyene byo kunganira ingo naco gituma no musa ico turangura ko twifuza ikomere twahuye naco ko atabandi bahura naco yego Beoline arahejeje kutubwira Gerard mu rugendo rwanyu ico yise intambamye nawe niko bibona yari intambamye canke izindi ntambamye mwo mwaragize muri urwo rugendo uzoba arizi murakoze amananje mbona yuko ariyo ntambamye twahuye nayo mu rukundo rwacu kuko iyo myaka 3 twari tumaze ni kuri nta kintu na kimwe cigeze kiduhungabanya kiretse ico gihe
ndukuri icambereye ikintu ca mbere mu buzima mbere cananteye n'ubwoba kiretse no kumbabaza narumva muri je mfise ubwoba bwinshi kuko ni ibintu vyanshikiye giturumbuka mu byo nategura muri kazoza kanje ntigera numva yuko ivyo bintu vyo nashikira ego rero bimaze kuba ni kuri twarahangayitse ku buryo wewe ntiyashaka no kuza aho ndi kuko yari yabaye mwasi wanje twarahungabanye cyane ubwo haraheze nk'ukwezi twankanye nyine tutanahuza kubera nanje haragera igihe numva n'ubwenge umengo bwantakaranye ntitahura uwo ndi mw'ico gihe nararengewe nyine bimwe ntovuga ariko ubundi nkavuga ati nta kundi tebavuga ati ikibi no kugwa ntuvyuke nkavuga ati ikiba cabaye kandi nta n'icaha twiteze kuzokora ngo dukemure iki kibazo twaguyemwo navuze nti reka nkuko twamye twizera Imana nubwo byashitse tukayihemukira tuyishira imbere no mwibi nubwo ko je nabona yuko imbere y'Imana tutakiri nk'abana bayo nabona ko twagiye kure cyane ariko nyene narigeze kubihishuka hariho mukuru wanje wo kuri Mamudogo araho mu Kamenge niwe natuye ikibazo mfise arambwira ati rema arasubira arambwira ati ikibi no kugwa ntuvyuke kandi ntimuze mukora ikosa ambwiye ati ntimuze mukora ikosa urumva icyo yarashatse kumbwira ni ukuvuga uwo mwana ntimumwishe yamaze kuboneka iyo ni ingabire y'Imana kandi bavuga ati ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana ati na Satani irakora muga n'Imana nayo iri mu ruhande rwanyu ntabwo yabahevye ariko nyine n'ukuri narahungabanye ndanamwanka uyu haraheze ngira nk'amezi nk'atatu tudahuza kubera icyo kuko jewe ubwanjye sinabona uko mfise ikosa amakosa yose nayamutako ni wewe akumanye kose ni wewe twarahungabanye igihe kinini ariko ndahava nanje nditahura ndavuga ati ndiko ndamurenganya ndiko ndamurenganya nanje narabigizemo uruhara sinari kuja kumuramutsa aho hantu haba iyo sinahagaze makabo ngo nicungere ndapfa ndamuharira tuturakirana tuca nyine twiga ku bana tuba turashinze urugo ariko n'ukuri nibarutse umwana twateye tugenda baduca impongano tuca turigira ubugeni turabana mu mategeko imiryango irakorana baraduhezagira ubu rero twubatse urugo ruzima yego Imana ishimwe Pati turumvise bazakahi bati nta ntambamyi ndende twageze ngira ngo ni kubera yuko nkuko yatubwiye wowe yipfuza kubaka urugo byihuse kandi urumva ko yari akuze ba Gerard bakiri bato n'amaraso agishushe muri rwa rugendo rwabo baragwa muri iryo kosa mugabo twumvise ko bahavuye bavyuka Imana ishimwe none intambamyi muba muzi murakira imiryango itari mike murakira abo bari muri urwo rugendo mbega coba arico gituma mwatubwiye muti abahinga bavuga ko urwo rugendo rubaye rwiza rutorenga imyaka 2 coba ari muri ico gituma ni kugira ngo bagwanye izo ntambamyi zishobora gushika bamwe bakagwa mu makosa bari basanzwe bakorera Imana canke muri urwo rugendo intambamyi muhora mwumva bababwira zishobora gushika canke mu vyigwa mwagize zishobora gushika ko musanzwe mujejwe ingo n'imiryango zoba arizi murakoze cyane ico nohera ko no gushimira aba bavukanyi ico no bashimira ko nuko bagerageza bamaze kwitahura nkuko babivuze ngaha bafasha abandi gutahura bati ibi byaratubaye ko bidutera igikomere kinini nk'abo bitarashikira nabo bo kwiyubara gutya ko nkwavuze ati naje sinahagaze neza kugira ivyo bintu bishika iyo mpagarara neza ntivyari gushika abariko basangira ikiganiro natwe barategera yuko muri uru rugendo rw'urukundo umuhungu n'umukobwa barafashanya ni naco gituma twebwe tuvuga tuti muri urwo rugendo umukobwa rero umuhungu
yagiye umuhungu ariko akubwira ati uraza undaba uraza ugira ibi, umukobwa aramurera akamubwira ati ok sawa ninaza, bagaca bagenda ari nk'abakobwa 3 canke 4 kugira bafashe uwo muhungu guhagarara neza, nawe nyene bagafashanya. Umuhungu nawe nyene araha discipline umukobwa, kuko hariho abahungu apfa kukaza agashika asanga umukobwa yaje kumbure yiryamiye no mu cumba, umuhungu arabwira umukobwa ati aha rero iwanje ukeneye kuza muzoza muri 2 muzoza muri 3 bagafashanya. Nk'aba bariko babiganira nk'uko baba bariko bafasha abantu benshi, kira noneho barimo mu bafasha kwigisha abageni, niko no bivuga, barimo mu bafasha kwigisha n'uburyo kama bwo gutunganya irondoka. Ni intahe nziza bagenda babwira abantu, kuko abantu bakiri bato iyo umuntu ababwiye ati muri yubare kuri iki na kiriya, hari igihe biyumvira ngo umuntu arabanga. Mugabe iyo umuntu yaciye akabona umuriro uramuturiye akawubwira ati hajya ahantu haraturirana, uciye umwumvira urashobora nawe kureka guca aho hantu kugira nawe ntushe. Aho intambamyi rero muri rusange zikunda kuba kuri ico kiringo c'abashimanye, intambamyi zikunda kuba ati muti umwanya bomara bamaze umwanya muremure, birashobora gushika ko umwanya uko babana muremure bashobora kugwa mu caha iyo umwanya ubaye muremure cyane. Ariko kandi umwanya ntiwoba muto, kuko iyo umwanya ubaye muto ivyangombwa vyo kumenyana cyane cyane no kubwizanya ukuri umuntu ashobora guca asanga yihenze. Rero abantu bakundana bagaca bategura ubugeni, cyo usanga bariko bategura urubanza mugabo batariko bategura ingene bazobana. Mu bisanzwe bategura neza ubugeni, bategura ubuzima bw'inyuma y'umunsi w'ubugeni. Nibwo buzima bategura, tuzobaho gute, tuzotunganya ubuzima gute. Kujya munsi w'ubugeni n'umunsi umwe wonyene, kenshi niwe usanga watwaye abantu umwanya, amasare, amahera, impuzu bazambara, ugasanga nivyo bariko birukangamo ngo ntibiyumvire ubuzima inyuma y'uwo munsi w'urubanza. Uwo munsi ubwo buzima bw'inyuma y'urubanza nibwo bukomeye cyane bwo gutegura neza. Yindi ntambamye rero bakunda kugira rero abashimanye niyo twavuze, iyo yuko bashobora gusanga baguye mu cyaha kandi bitarimo. Mu bisanzwe uko Imana yabipanze ku munsi w'ubugeni niho umuntu yitanga wese. Imbere y'uko ubugeni buba, umuntu atanga umutima wiwe. Ku munsi w'ubugeni bavuye mu ngoro y'Imana bahezagiwe, ku mugoroba bashitse aho baruhukira, niho umugabo abwira umugore ati ubu rero ndakwihaye wese, akira n'umubiri wanje. Umugore nawe ati ndakwihaye wese, sinkiguha umutima gusa n'umubiri ubu ndawuguhaye. Ico niryo hangiro umuntu yiha. Iyo rero bamaze umwanya muremure wo gushimana ntibahagabire ngaho, barashobora gusanga ivyo bintu bibashikiye. Kandi nabo nyene barakomereka kuko baba bakoze ikidahuye n'ishaka ry'Imana muri uwo mwanya. Iyindi ntambamyi bakunda kugira muri ico gihe c'abashimanye n'abantu bivanga mu rukundo rwabo. Abantu bivanga mu rukundo rwabo, tumaze imisi tubibona nk'iyo abantu bakundanye badasangiye ubwoko. Ugasanga hariyo abantu bamwe bo mu miryango baciye bazabwira bati twebwe bajya ntitubashaka iwacu, bajya ntitubakeneye iwacu, bigaca bihungabanya n'urugendo bariko. Hariho abahora babandanya bagashika aho bagira ubugeni, kandi bakubaka neza mbere, mugabo baba bahungabanijwe n'ico. Ikindi kintu gikunda guhungabanya uwo mwanya ni ubukene. Ubukene burakunda kubahungabanya, ugasanga ntibariko bumva kumwe ingene botegura urubanza rwabo. Ugasanga umuhungu ashaka ikanzu y'amahera makeyi, umugore nawe ashaka ikanzu igezweho. Ugasanga umukobwa abwira umuhungu ati ko turi muri ubu buzima, reka tuzohezagirwe mu misa yo mu gitondo, nta miduga ntaki, hama twibanire. Umuhungu nawe ati abandi bahungu boca bangaya, reka nsabe ingurane muri banki. Nuvuga ico gihe ntaba yiyumviriye ubuzima bw'inyuma y'ubugeni. Kuko mu bisanzwe y'abantu bari mu bukene, ikintu gikenewe si zirya manza baca baja kugira z'ibirori. Gikenewe nuko baronka iryo sakramento ryo kwabirana, hama mu nyuma nibagera gutunga bazoheza bagira izo manza. Umuntu agiye akagira ubugeni afashe ideni, atabona n'ingene azigera ririha, hari igihe akwa kurinda apfa ataragishura. Mugabo umuntu ashobora gutegura ubugeni neza bakundanye, kaza mu misa
aha abavyeyi bakaza bakaragana baca bashika imuhira bakibanira igihe bazoronka amahera yo kugira imanza bakazozigira hanyuma. ntitubimenyereye cyane uracishijemo akantu ko mu misa yo mu gatondo Yego birabaho ni nk'uko bavyumvikanye. yogenda no mu misa yo ku mugoroba bakabahezagira Yego Mm. nuko baba bahejeje kwiga bagategurwa neza gusa biba biheze baraza bari bafise ubwo bakaragana. bwoba rero mu rugendo rwabo murabahumurije Yego baca bashikira patiri mukuru bakaganira baca babitegura neza ingene bagira ubugeni kandi baramaze kubigira batari bake. Ahubwo ico gihe bijya ngo amasare ayo mahera bavuyemo ku imiduga y'amakoroteje ayo mahera bavuyemo za nzoga ayo mahera bavuyemo mu nyuma nibatunga bamaze kubana bazobitegura. bizosha byitwa gute none ico gihe Mu nyuma baca bahengera nka hirya gihe baba babatiza umwana bagaca batumira abagenzi bose bagaca banwa bafungura bakanezerwa nk'uko bonezerewe uwo munsi. Yego. Nico gituma ati abantu vy'ukuri abantu bo kwitondera vy'ukuri iki gihe c'abashimanye ubukene rero burimo mu ntambamyi nk'ubu turaronka mu butumwa bwacu abantu baza akavuga bati twebwe haheze imyaka 2 dukundanye kandi umuntu yumvirije tugasanga barakundanye cyane bakavuga bati ubukene buratubujije gushinga urugo. Aha rero niho duca dubwira abakristo bubatse gushigikirana mu bisanzwe mu mubano rukristo hari umwigeme asohoka umubano rukristo uramushigikira hari umwigeme agira ubugeni umubano rukristo uramushigikira hajya ujya mu ntababa gushigikirana rero barasangira ivyo bikeyi bari bafise mugabo urubanza rukaba abantu bakubaka neza ego biciye mu mategeko ya Ecclesia. Ico nikindi novuga iyindi ntambamye rero no munsi hari muri iki gihe c'abashimanye abantu usanga bashimanye ku buryo nita bw'ubuhinga. ico nico nagira ndababaza twavuganye cyane ku bantu bari hafi na hafi nko mu gihugu kimwe abantu barashobora gushimana bakareshanya kuri za mbuga ngurukana bumenyi umwe akaba ari mu gihugu cyo hanze ubundi ari nko ngaha mbega abo bobo ibyabo bimeze gute urugendo rwabo ntirushobora kubaho rukabandanya kandi rukashika ku kintu ciza ko abenshi bavuga ngo vyoba bitagenda neza abo bantu bareshanye ku mbuga ngurukana bumenyi bobo mu bavuga ko Murakoze cyane cyambere no kebura abantu nuko ajya amafoto tubona abantu bashira ku maprofile canka handi hantu hari cyo usanga uwafotoye uwo muntu yaramugize mwiza akamuha inzobe atayafise. yego Hari usanga uwo muntu yafotoye uwo muntu yamugize munini kandi uwo muntu atari kareha. Hari cyo usanga uwo muntu afise ubumuga kumufotora ubwo bumuga ntabwo za kubona ubwo bumuga nabwo mvuga bushobora kuba ubumuga bwo ku mutima n'ubumuga bwo ku mubiri. Urazanga umuntu afise ubumuga bwo ku mutima bigoye kumenya icyo ashima n'icyo atashimye nkacita nk'ubumuga. Mugabo umuntu ureheje mwicaranye umubona uraraba ingena kuraba ngena gutwengera noneho n'abahinga barabivuze bati ico umutima uhishije mu maso aca kumaramaza abona kari kaguhenda cyangwa ataguhenda. Mugabo kuri irya foto urashobora gutangara cyane. Nyaco gituma twebwe mu butumwa bw'ingo n'imiryango turasaba yuko abantu bose bareshanya babanza babonana mbere uko bagira ubugeni babonana amaso mu yandi nimba yakureheje ari buraya nafata umwanya banzaze umubona amaso mu yandi muganire aguhe nakaranga muntu kiwe ugafotore hamumenye yava niyavuka uronka ingene ubazo umuntu mumenye aho onye twe turahashimikira cyane. No muri icyo gitabo abongere bacu basohoye ukubaka rukristo inimero nshobora kutayibuka neza mugabo hari inimero bavuga bati hari abantu bakeneye ko abategura abageni babaherekeza babitondeye cyane kandi bakabigendamo n'ubwitonzi bwinshi. Abo nabo ni bande abantu bareshanya batarigera babonana amaso mu yandi uwo mugwi bawuherako. Ubugira kabiri n'abantu bamaze kureshanya bwa ugasanga umwe aragwaye indwara ikomeye waye nk'indwara y'igitigo y'umutima arwaye nk'iki kiza ca sida atabo bose basaba ko umuntu abaherekeza mu bwitonzi ntangere. Ati hariho n'abandi usanga umukobwa yibongenze ati nawe no kubaherekeza n'ubwitonzi ntangere
kuko bimaze kugaragara ko hari igihe babana ugaca usanga yanda ntiyari iy'uwo muhungu gaca biteza ingorane zikomeye cyane mu nyuma abo no kubaherekeza n'ubwitonzi ntangere hariho n'abandi bagenda badondagura abo rero niyo duhuye twebwe mu butumwa bwacu uri umusaseredoti mugahura na bene abo bantu bica bisaba kuca witonda nk'uko na ekereziya bidusaba kwitonda abo rero turabasaba kubanza kubonana amaso mu yandi hama ibindi bakabibandanya barabonanye amaso mu yandi twe naho duhagaze ibiyinye tubona hariho n'ibigezweho no munsi by'abahinga ndavyita abahinga baja kuresha ifoto babambe baja gukwa ifoto ukabumva ngo ni dote bakagenda gukujya mukobwa bagacazanya ifoto y'uwo mukobwa bagashira ngaho n'amajambo akavugwa bakaresha ifoto bagakwa ifoto bambe mu ntonge bagakwa ifoto ivyo nivyo turiko dushikako nkeka mu mico y'ikirundi bo kwiga neza ingene babiha intumbero neza ntaco nobivuga ko kuko nibaza ko abahinga mu mico y'ikirundi n'abahinga mu bijanye no kubaho kw'abantu ko banza bakavyigako neza yego niko nje nobibwira abantu ko bovyitondera bakavyigako neza yego hari agace muvuze gakomeye cyane muti baravuga ko muherekeza neza n'abantu barihejenije bafise umubu canke ingwari y'inyi mbega ico naco kirashobora kuba intambamyi kuri abo bantu bari muri urwo rugendo bamaze gufata intumbero yo kugendana bavuganye kumbura umwe arabwiye uwundi ati burya rero jewe ndafise nk'ingwara y'igisukari canke nk'ingwara y'igitigu muri ico gihe biraheza bikagenda gute ni nk'intambamyi yotuma batabandanya urugendo cane urakoze cyane twebwe mu mategeko ya ekereziya katolika mugiye kubiraba mu bisanzwe ekereziya katolika imaze imyaka 2025 babonye ibintu byinshi ku buryo uwo munsi ibintu bishika ugasanga ni bishasha biza ari bike byinshi barabibonye aho mategeko ya ekereziya katolika usanga avuga nka byose ibintu abantu babamo usanga avuga nka byose no kuvuga muri aho mategeko hariho ibintu 12 bituma abantu batemererwa guhana isakramento ryo kwabirana muri ekereziya katolika sino bidondagura byose ngaha ngo harimo bimwe bimwe ngiyo abantu badakomeye badashobora kurangura ibanga abubatse barangura ryo kwabirana ico gihe ubwo bugeni ntibushobora guhezagirwa iyo abantu bafitaniye ubucuti bwa hafi bw'amaraso hari ukuntu babiharura nk'ubu ari nka mushikawe canke wavyawe na papa wawe ivyo hari ukuntu tubiraba hariho iyo umuntu yamaze kugira izindi ndagano yamaze kuragana n'uwundi muntu akaba kiriho barahanye isakramento ryo kwabirana hariho nk'iyo umuntu wamufashe ku nguvu bakamukuzanira ku nguvu aho harimo nk'ibi byantu baba barihebeye Imana warabaye umusaseredoti ari ibintu bibanza gusabwa warabaye umubikira warihebeye Imana umufurere ukagira indagano burundu hari ibibanza gusabwa ivyo byose birimo ngaho hariho n'ibindi rero nk'iyo umuntu yaguhenze ni nk'ibi mubona aho tuvuga ko ari byo kwitondera cyane nk'umuntu ari buraya gaca tumati ni mu ndonderera umwigeme uwo mwigeme ugaca usanga ukihurirana n'umwigeme yashaka kuja buraya yego hama bagakwa mbere ya foto wa mwigeme akurira indege akagenda yashika hariya kumbure bakanaragana ubwo bugeni gaca yigira kubera ko yashaka kwigira i buraya ubu ngaho harimo kubesha ibyo byose birimo hariho rero no kwihenda ku muntu nk'umuntu wareheje ugasanga siwe aje ku munsi w'ubugeni ibyo byose birimo uvuga ekereziya yaravyegeranije ivyo bihari ivyo aho umuntu ntibamwemerera akagira ubugeni aho ntiyemererwa ko bahana isakramento ryo kwabirana ibi bijanye n'indwara navyo nta birimo byuko birimo mu bibuza abantu ko bogira ubugeni ibijanye n'indwara nta birimo mugabo dusaba yuko abo bagira ubugeni babwizanya ukuri ntanga karorero mu bigize isakramento ryo kwabirana harimo kurondoka iyo umusore n'inkumi bavuze bati twe tugomba tugira ubugeni mugabo ntituzovyara kandi bakomeye atari ubumuga atari ingwara bakomeye avuga ati ntituzovyara abo nabo nyene ntitubahezagira nuvuga mu bigize isakramento ryo kwabirana harimo ubumwe no kurondoka iyo rero duciye dushika tugasanga umuntu yaragwaye igisukari diabete
ntagishobora kurangura ry'amabanga y'ababiranye atuma n'umwana aboneka. Hama abaganga sipatira bivuga uko nyene bivugwa n'ababifitiye ububasha ibipimo byo kwa muganga. Ibipimo byo kwa muganga bikerekana ko umuntu atabishoboye. Umva muri vya bintu bibiri bigize sakramento ryo kwabirana kuba ubumwe no kurondoka bimwe mbo bigize ihangiro. Isakramento ryo kwabirana ihangiro kare nari nihenze nihangiro kurondoka kubumwe kurondoka no kurera ibibondo. Cyo kurondoka tuba tubonye ko kitazokunda bataragira ubugeni. Aho rero duca tubahanura yuko ubwo bugeni bobureka kubera icyo kintu abo mugira abo nico nari nashatse kubabaza mu kanya gaheze muri ubwo rugendo bamwe muvuze muti ntiduhezagira abo dusanze badashoboye kurangura iryo banga ry'abubatsi. Hariho abo mutuma ati banza mwipimishe tumenye yuko by'ukuri mukomeye kugira ngo ubwo bugeni ntimuzohezagirwe muri bwa rugendo rwo kureshanya. Uvuga muri ubwo rugendo rwo kureshanya harimo no kubabwira amategeko ya Ecclesia genga ubugeni birimo muri uwo mwanya kiretse gusa yuko kenshi tubibabwira muri ajya mezi 3 y'inyigisho z'ubugeni. Konga muri Ecclesia y'u Burundi abagira ubugeni biga mezi 3. Aha rero nagomba nkibura abantu bo ngahi mu bisagara n'abantu bitwa ngo n'abantu b'abantu bateye imbere. Izo nyigisho barazisuzugura bakanka kuza kuziga ngo bamara kubana baza basanga bariko bahura n'imitego bari kuba bateguriye muri za nyigisho. Bamara kubana bagahura bari kubahura n'ingorane umuco wari uri muri za nyigisho. Cyo gituma ata muntu n'umwe ngaha yoshigikira abantu badakurikirana izo nyigisho. Navuga kenshi rero hari gihe baronka umuco muri uwo mwanya w'izo nyigisho z'amezi 3 ariko mu maparuwase nka yose nko ngahi Bujumbura hari inyigisho zitegekanywa ku misore n'inkumi. Muri uwo mwanya w'izo nyigisho abasaseredoti barabikurikirana bakaraba yuko iyi misore n'inkumi bababwiye ayo mategeko agenga ubugeni muri Ecclesia Katolika kugira babimenye kare. Muti rero murabasaba kwipimisha mu bisanzwe hariho ico bita bilan medical. Abagira ubugeni botegerejwe kugira imbere yuko bahana isakramento ryo kwabirana. Ico gihe rero bopimishije iki? Umusore n'inkumi bamaze gutera intambwe yuko botegura ubugeni boce baja kwipimisha. Umuhungu akaraba yuko ibisabwa byose ngo azorondoka bifise. Bacamurabira rero no mu mahormone yuko ivyangombwa byose vyukira ibanga ry'abubatse rirangura neza abikwije. Baca babipimira umuhungu. Umugore nawe nyene baca bamupimira ivyo byose kashobora kuzibaruka bakaraba byose bisabwa kabikwije. Ivyo rero bitwara amafaranga menshi cyane. Cyo hituma kenshi tubabwira ababishaka bonyene bagende babigire bipimisha. Mugari tarinze kubitegeko riri mu mategeko Ecclesia Katolika mu Burundi babahaye. Mugabo barabahanura babishoboye bakipimisha hakiri kare. Yego. Umva abaganga nibo baheza bakavyemeza n'ubuhinga bwo kwa muganga. Mugaye iyo abaganga bamaze kuvyemeza yuko umuhungu atashobora kurangura ayo mabanga bwo bugeni ntibuhezagirwa. Ubwo ndi rugendo rwo kureshanya rero ni urugendo ruhambaye cyane. Ni urugendo rukomeye cyane mu mategeko ya Ecclesia. Abantu nuko batabimenya ngo bamenye nuko umuntu agize ubugeni abahinduye novuga nti statut etat de vie abahinduye icari. Ugize ubugeni ubaye umugabo, ugize ubugeni ubaye umugore, ubuhinduye ubuzima. Muri iyo ntambwe rero yo guhindura ubuzima no kumuntu amenye ibisabwa byose. Akamenya yuko ngaha kuri iyi si niyarenganywa zitwara. Araheza akamenya yuko ategerezwa kuja no muri leta akandikisha ubugeni karonka itegeko rikingira urugo rwiwe. Imbere yo kugenda ngo turabona bigeme usanga bagenda kubaka gucikira n'ingakarorero usanga nta tegeko na rimwe rimuzi. Bamwirukanye bakamwirukana kujye birukana nk'umuntu ataco yigeze amara. Ibyo byose ndavyita gusamara. Ico gihe rero cabashimanye n'ivyo turabibutsa ko bategerezwa kugenda no muri leta bakaronka amategeko abakingira bakaza kuragana mu iparuwase bafise nawo mategeko y'igihugu akingira umubano wabo. Nuko Beonine yagize Imana nawe byarahase kumubaza. Nuko bari basanzwe bafise iyo Mana imbere. Ego Zakari turiko turasozera ikiganiro cacu. Impanuro muheza mugahereza abakiri bato bubu bari muri urwo rugendo
rwo kuzohava bashinga urugo muri uko kureshanya zoba ari izihe? Musanzwe mweho mufise n'ibibondo biriko birigirwa haruguru, impanuro mwoheza mugaha yaba ibibondo byanyu abangana n'ibibondo byanyu canke n'abandi bose bariko baritegurira urwo rugendo rwo kuza kubaka iki kiningo co kureshanya zoba ari izihe? Murakoze cyane. Impanuro novuga ko Patiri yamaze kuzigarukako nyinshi mu byo wagiye uramubaza yakwishuye kandi yazivuze, bwana ushobora kongeraho ikindi nk'abantu b'ubu boreka kubeshanya kuko benshi barabesha akemvuga ko amukunda kandi atamukunda, avuga ko ari umwe n'abafite batandatu. Kubesha rero ni bibi cyane rwose, na cyane cyane muhora mubona ko bishika iyo bitwa ngo barakundanye badakundana. Umukobwa kuko kenshi umukobwa aritanga wese, niko tubibona. Umuhungu akagira amayeri akerekana uburyo nari natabuga bufise, akamwereka ko ashobora kumusororera, ashobora kumugurira impuzu, ashobora kubaka building, akagura P8 izindi modoka ntazi ziko ziraza ntazi ubwoko bwazo. Byose rero ikinyoma ni kibi cyane rwose. Murazi ko harahora biha umugozi runaka yanyase, none ubuzima bwanjye ntashobora kukivuza, reka mpume mvaho. Kandi ni umuhungu n'umukobwa, ariko cyane cyane abakobwa. Hariho n'abakobwa baca bavuga ngo jewe ko naka yanyase nta n'umuhungu n'umwe azosubira kuvugisha. Abahungu ni bamwe n'abagesera, aca hewa bariho ngahe Bujumbura, aca gumuko cyangwa n'umuhungu nawe nyene yabaye desu, bita deception mu Gifaransa, agaca bigenda gutyo. Rero ico noshimika ko no kureka kubeshanya. Umukobwa umukunda n'umukundi, umuhungu umukunda n'umukundi, ureke kutwanga ibintu n'ububeshi bwinshi. Yego murakoze. Yego, umwana wawe niyo akuze n'umugeni ntuzohava umubera intambamye uti ujya sinamushaka? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo kabisa, kuko c'impanda turiko turayaga n'abantu. Umuhungu yashimye umugeni ko bisa abahungu, nukuri atari guhezagira gusa nta kindi, agomba bumutwa umuhuta w'umutuzikazi, byose nico kimwe wanje bakoshobora kuba bemerana gusa. Kuko na jewe mbabare ngaruke kuri jewe nyene ko turiko turayaga, jewe narigeze kwiyumvira nti jewe banyita umututsi niwashaka, niko nitwa mugabo je ndavyita izina umututsi s'umuntu, ubutu s'umuntu, s'ubuntu bambe. Ni amazina asanzwe gusa dusanga twasanze ngaho yaguma batwita. Je narifuje kurondera umudukazi kandi namurisha bwaranga. Ubwo ngira ngo nabo bamugiye mu matwi ntibona nari nabigize mu mutwe wanje, nishizemo abatutsi baragayana barishima sinomushobora, baguma kwankira yoca nganza kanga bakagira ibyo ashaka byose. Reka rero ndabe ko norongora umudukazi niwe yotekereza kankunda ntangore. Yego, ariko umugabo urumva iby'Imana igira uwo muhuye niwe muhura mukubaka. Ariko je kuvyo bintambamye vraiment sinzi ko nishuye ikibazo, nantamenye noshobora kugira ku mwana jewe, kuko ndamaze kubona ko wabigira bagaca batuma babana nabi, batuma babana kuko barabandanya bakubaka bagashinga urwabo, mugabo abantu z'abavyeyi babo bakankana ntibabonane. Umwe akagenda akabarira ngo wowe wazanye ico gipfu, undi ngo wazanye ico gipfu, nta muntu wazanye. Urumva uwo mugore ntakunda abaho umugabo ndakunda abana babo, umugore wasanga urwo rugo rumeze nabi cyane kubera ivyo. Yego, impanuro none mwohereza mugahereza abavyeyi ba nabo bazoba arizi, ndetse n'abavukanye, hari n'abavukanye bashobora kuba n'intambara. Aho bose mubaha impanuro izihe? Cyo nubaha impanuro yuko boreka abana bagashimana, bakabona ko bakundana, hama bagakurikiza za mpanuro Patiri yavuga zo kwifatira umwanya gusa, ntibagwe konka kurya isazi igwa mu ndya, bakigana buhoro buhoro, ntibe ibintu by'umwanya muremure cyane rwose. Hanyuma bakongera bagasenga Imana, bagasaba Imana kugira bafashe bashobore kubaka. Yego, Esperance, abavyeyi nkawe, abantu bandi ugwaruka ruri muri urwo rugendo rwo kureshanya, inkumi, imisore, canke abandi bavyeyi, na cane cane
abavyeyi b'abamama ngira ngo duhora twumva yuko nabo nyene bakavya muri urwo rugendo rw'abana babo, tujya mukobwa sinzomushobora, ujya mukazana sinzomushobora. Impanuro woheza ugatanga habe kuri abo bakiri bato bari muri urwo rugendo, habe ku bavyeyi canke ku bavukanyi bo agomba yubake ari muri urwo rugendo rwo kureshanya urwo zoba ari izihe? jewe naje uko ndabibona sinoja kure ku vyavuze Zakari. Ica mbere nuko baba bikundanira, ico nico ubaronderako, nico uguma ubasabira niyo uriko urabasengera. Ibindi vyose vyoza kubabera intambamyi, wibaza ngo nivyo vy'amoko canke vy'amadini canke vy'iki, ivyo ntiwobihagararako. Wowe uri umuvyeyi ntubihagararako. Je niyo ndiko ndabiyaga n'abandi bamama ndababwira nti uriko urahagarara kuri ivyo umwana wawe ugatangura kumuha ngo uzotware gutya, ngo uzokunda gutyo, umuha intumbero, uba uriko uragora umwana kandi ntuba uriko urarondera ko azokubaka urugo rwiza. Wewe umubwira gushira imbere no kuvugana ukuri no kudahishanya, ntihagire n'ibindi bintu umuntu aharura, cane cane amatungo nayo nyene asigaye ari ab'intambamyi. Ego amatungo abanafatiye no abakobwa nuko vyafise, hari igihe abatavyafise mugabo iyo bakundana Imana irahezagira, ya nema y'Imana iguma iherekeza urwo rugo. Ndabasabira mu butandukane baba bahuriyemo. Zoba ari izihe impanuro woha abandi basore wewe? Akajambo nkunda gukoresha cyane cyane iyo ndiko ndigisha abageni, kenshi ndababwira aha kwahukana mu rugo ukwahukana mu rukundo. Bisigura yuko iyo nzira bafashe ishaka uzobashikana kuzotungana ubuzima bwabo bwose, kuko mukibana uba wiyemeje yuko uwuzotanga uwundi gupfa ari wazohamba uwundi. Rero icambere bo kwiragiza Imana, bagashira Imana imbere mwiyo nzira bafashe, hanyuma bagaca bashira ukuri imbere. Ibyo bayaga byose bakabiyaga badahishanya. Ego Beoline, wewe umaze gufata ikiringo c'amezi 3 yose, wumva wansejera wari wa muntu wa mbere wahora ukunda mu bandi, urumva ko byakubereye icigwa gikomeye, bituma ndetse ufata ingingo yo kuzurigisha abandi bari muri urwo rugendo. Impanuro muri kano kanya woheza ugaha abigeme bari muri urwo rugendo canke ndetse n'imiryango, abamama nkawe, impanuro woheza ukabaha zoba ari izihe kugira ngo nk'abo bari muri urwo rugendo bazoshike aho bashinga urugo rumeze neza, zoba ari izihe? Murakoze. Hamaje impanuro notanga ku bantu bari mu rukundo, igikuru nuko babwizanya ukuri. Ko urukundo rutagiramo ukuri, je nko ku ruhande rwanje numva umengo si urukundo. Cambere nukubwizanya ukuri, akabazo kabaye bakakabwirana, kuko nkuko Patiri yavuze hariho uwo by'ukuri usanga abizi kagwaye ugasanga ni n'indwara mbere yavukanye, kandi bakaba baranabimubwiye ati iyo ndwara yawe ntizokira. Ugasanga bari mu rukundo ntiyigeze abwira uwo muhungu bari kumwe ati burya jefise ikibazo iki n'iki, kandi na jewe nishize mu ruhande rw'umuhungu woba ufise none nk'indwara ya sida, tukaba tumaranye nk'imyaka 4 dukundana, hakagera yaho bishika yaho ndagukwa, ukacuza kumbwira ngo burya ndakwaye namaze no gutanga inkwano. Naje by'ukuri wasanga ibyo bintu nabipfuyemo. Iyo umuteguye kare ukabimubwira tifise ikibazo iki n'iki, mukabwizanya ukuri muri byose ataco muhishanyije, aho n'igihe agutahura ti ko namaze kugukunda bikaba bimeze uko ndavyemanze byose. Hariho uwo byemera, nubwo hariho n'abandi bavuga ati oya bimeze uko ivyo bintu sinovyihanganira. Ego niyo mpamvu mvuze ati cambere no kubwizanya ukuri.
aho ndi kumbwira ku bantu bakiri bato kandi bagashyira imbere ukwihangana muri kwa rugendo rwabo kuko haba ibibagerageza byinshi insizemo n'ibyatubaye ko natwe kandi bishikira benshi cyane mu rukundo kandi benshi n'ukuri baragera aho hantu bikabakubita hasi rero icya mbere ntibazosubire kuja kuramutsa b'abahungu kumuramutsa si ikibazo hariho n'ugenda akamuramutsa ariko ugasanga aratashe amahoro ntagire ikibazo ariko hajya no kumarana umwanya munini n'umuhungu muri ahantu kenshi ibyo bintu birabata mu kibazo iyo ngorane bakayigwamo rero no kwirinda kuza kuramukanya cyane n'umuhungu ahantu hamwe nyene bakabigabanya kuko nibyo nasanze kenshi bituma bagwa mw'ico kibazo hama ikindi kigira kabiri ku bijanye n'ico mwavuze ngo c'abavyeyi bashobora gucagurira nk'umuhungu umukobwa ngo uzogenda ukwaha ivyo bintu je nibaza mw'iki gihe yuko mbere je sinanzi yuko binabaho ubu kuko je ndavyugwaruko rw'ubu ukuntu bameze je sinumva yuko hariho umukobwa wohitegeko ngo uzotwagwa n'uriya ngo akwemerere mbona umengo baranabirenganye ahubwo nukuri kandi abavyeyi boba bariko baranyumva n'ukuri borohereza abana babo kuko ibintu by'amoko byaravuyeho turi umuntu umwe twaremwe n'Imana nta moko akibaho kandi gucagurira umwana ngo genda hajya ngo niho hariho ushobora kuvuga ati twebwe ngaha turifise ntushobora gutwarwa n'ujya muntu w'umukene amafaranga cyangwa ubutunzi umwana wawe azosanga umuhungu ngo niyakurikiranye urwo rugo ntiruzorama bazosambura kuko urumva nta rukundo ruzoba ruri hagati yabo ushobora no kumucagurira uwo muhungu muri watamwiyumvamwo yishimiye wa wundi nyene wugaya ngo numukene kandi bo kubatse nivyo ubona ngo ntavyo bafise bakazobironka bisumba ivyo wiyumvira cyangwa ushobora no kunamuja ko abifise wagera mu rugo rw'uwe byose bigahera utoca usambura kuko nivyo uzoba wakurikiye uti rero kimwe patiri atubwira hari ijambo rihaba labo ngo ba diaspora abavyeyi batorera abana babo nk'abadiaspora uti ntibabibandanye rero bijya bintu sibyo ntibibaho na gato kuko amafaranga ntiyubaka hubaka urukundo yego murakoze cyane pati mu gusozera impanuro umuheza mugatanga ku bantu bose ku migwi yose musanzwe muzi iba muri urwo rugendo rwo gushinga urugo zobarizi murakoze cyane nshime impanuro aba bavukanye bariko baratanga nta byinshi nongera ko byinshi bamaze kubivuga kandi noneho bo bavuga n'ibyo babayemo babonye bazi neza byo ikintu nogaruka ko ni iki kibanza Imana ifise mu buzima bw'umuntu nta muntu wabwira abavyeyi ngo munyibaruke umuntu abona yarabayeho ingene ubuzima bw'umuntu butunganijwe kuva avutse gushika yitaba Imana ingene butunganijwe n'Imana yabutunganije uko nyene umuntu yinjira mu vy'Imana yatunganije abantu ico bonobwira abakiri bato imisore n'inkumi nibaha ikibanza Imana mu buzima bwabo bamenye gusonera amabwirizwa y'Imana no guca mu ntambwe Imana yategekanije ubuzima bw'umuntu bugenda buracamo ico nico nohera ko kubwira abantu ikindi novuga nuko abantu mu gushimana bobona cyane cyane ubuzima inyuma y'umunsi w'urubanza kandi bwo bagenda bateguye nk'umusore n'inkumi bakundanye bakavuga bati inyuma y'umunsi w'ubugeni tuzotungwa n'iki tuzodandaza iki tuzorima he bakiyumvira gutyo bakiyumvira bati inyuma y'umunsi w'ubugeni ubweranda bwacu tuzofashanya kuburondera gute tuzosenga gute tuzotunganya umwanya wacu gute bakagenda biyumvira uko nyene hama ikindi nuko abashimana imisore n'inkumi bagenda bakavuga bati none no munsi ko tubona hari ingo zubatse neza akaba n'izindi ngo bigora abubaka neza bubakira kuki abo bigora bagogwa niki ivyo bikaba ivyigwa baganira ko kigiye gihe bariko barashimana hama nuko umwigeme agenda habaye akavuga ati ngahantu mbaye nguyu umumama
ngo uyu mukenyezi w'ibanga nufata ko akarorero k'ubuzima, umuhungu akavuga ati ngo uyu mugabo w'ibanga nufata ko akarorero k'ubuzima. Icyo nita rehopere, abantu babereye akarorero keza abandi kandi baba bahari. Kenshi uno munsi dusanga imisore n'inkumi bafata akarorero kuri bijya babona kuri telefone, muri televiziyo, vyiki ibintu abantu bakina baba batanabayemo, kandi ibyo bagenda bisunga ibintu ataco bibamarira na gatoya. Donc bagenda aho babaye avuge bati ujya mu mama mbona araheka abana, arataha kare, arakubura inzu, arateka, arasenga, arakora ibi n'ibi n'ibi, ntavugira hejuru, n'umufasoni, ngomba niganurya. Genda avuga ati ujya mugabo mbona n'umushinga ntaye, ataha kare, arafasha umukenyezi bikorwa mu rugo, ujya mugabo mbona iby'amatungo bakorera hamwe muhira, arasenga Imana, nta bandi bagore tubona agendamo, reka nanje nzo kwigana ujya mugabo. Bagiye bitegura gutyo birashobora gushika ko bashikaho bubaka ingo, ugasanga ariko bubaka ingo nzima. Donc umuntu akagenda mu buzima atagira icyo yisunga, ibyo birabagora cyane. Ini rero no candangiriza ko nibavuze nibemere bafata umwanya wo gutegurwa, bategurwe neza, ama nabo bitegurira ibanga neza, babwizanye ukuri, bahunga igicumuro, basonera amabwirizwa y'Imana, bategurira imigambi hamwe. Je narigeze kuronka, reka ndabivuge ngaha, narigeze kuronka umusore yaje arambwira ati je nshaka kugira ubugeni, mugabo tumaze imyaka 3 dukundanye n'urya mwigeme, uwo mwigeme ntiyari n'umukatolika. Ati mugabo vyaranse ko tugira ubugeni kubera ko tutagira uburyo, none twipange gute? Hama ndababwira nti murazoze tuganire muri kumwe. Baca baraza turaganira ari babiri. Umuhungu arambwira ko yize ibintu vya plomberi, ibi vy'ivyamazi, byo gukora amazi, ataronka ikiraka nka rimwe mu mezi 3. Umukobwa nawe arambwira ati je ngira ibintu vya kutire, ibi vy'aba shoni impuzu. Ati ndashobora kuronka amahera ya. Ndababaza nti ukwezi guheze amahera mubona mushobora kuronka mutabura nangahe? Umuhungu aravuga ati ukwezi kurashobora guhera atana 20,000 ndonse. Ati mugabo hari n'igenda yaronka akazira rimwe bivanye nuko naronse ikiraka. No mukenyezi nacu aravuga ati jewe ndaronka nk'ibihumbi 200, 30, nahejeje gusoma muhira. Niwe yasuma muhira. Ndamubwira gende rero mutangura umugambi rero ubu, mwigore ku kwezi muzana ibihumbi 200, umugore 10, umuhungu 10. Baragenda barabikora, heza amezi 4 bari bamaze kuzana ibihumbi 80. babizana iwanyu? Oya, baregeranya. Begeraniriza iwanyu, begeraniriza hamwe bonyene, mugabo bakambwira. Bamaze kuyegeranya ndarabwira okigende rero mugore umwagazi w'ingurube, urondera umuntu abororera iyo ngurube. Baca baragenda ruguru iyo bavuka baramurondera umwagazi w'ingurube wari ukigurwa amahera make, ubonye numvise ugeze ku mahera menshi cyane. Baragura iyo ya mbere, baca baragenda baragira yandi mezi 4, baca bakura ka yasigaye kuri ko ya mezi ya mbere, barongereza bacagura 2 carimwe, zibera rimwe 3. Okay, mu manya ndababwira tunaho gende murondere ayo basubiye kuronka. Ndababwira buri gitambara kugira uyu mwigeme ahantu akorera yongereze. Acarongeramo ikindi gitambara mu vyo yagira. Abakiriya barongerekana, mu mayavu yarondera n'umukozi amufasha. Baragenda buke buke. Naguma ndakubwire ko haheze umwaka n'inusu baciye bagurisha za ngurube, bagenda baragura. Baca bararonka rero umutahe wa mbere bahereyeko. Baca batangura gukora rero, umugabo akaronka utuntu agenda kudandaza, n'umugore akabandanya ivyo yakora. Mu nyuma baragenda muhira barumvikana inkwano, bayumvikanye bayikuye muri ivyo bakorera hamwe bose, baragenda barakwa. Zasigara rero mariage niyo yariteye ikibazo rero. Mariage baza kuyigira gute ataburyo bafise? Baca bakora bijya twavuze, babwiye abantu ku munwa ko bazogira mariage atavye ama invitation basohoye. Baragenda mu misa, baragenda mu misa. Cenda basomera iyo misa. Ikintu cyantangaje, bambwiye kubahezagirira inzu mu gitondo cyo munsi wa mariage. Nasanga ni inzu y'ivyumba 2, agasalo n'agashambrete. Inzu y'ivyondo y'ibivatasi mirimo y'ikirundi, hejuru ikamabati ashaje, bayiriye ibihumbi 30 ku kwezi. Ahi Bujumbura. Ngahi Bujumbura nagira ndavuga izina kugira
ababaho hantu bahazi ntibahave bavuga ngo maramaje abo bantu canke ngo bavyakire kutariko cabagira iyo mariage aho hantu je mvuye kubahezagirira nasanga nta n'igitanda cariyo imatera yari ishashe hasi ndaheza munyuma mu mutima ndumva taba ntiyo ngira ico nobafasha naje nari kubunganira ndumva mu mutima naje ikintu kijemo mama baca baragira iyo mariage barahaba ndagomba ndabwira hari muri 2016 ubu no munsi bafise inzu yabo nziza gahi Bujumbura yiteka kandi bafise abantu batunze nabo bahindaro nico gituma rero mvuga nti iyo umusore n'inkumi bamaze gukundana neza atari byo guhendana kuko mutamaguma agaruka ku bintu by'ababeshi kimwe c'uburyo rero ntico bintambaye ico c'uburyo barashobora kugira base y'ingene batangura hama Imana kenshi irahezagira ibintu biri mu bumwe yego kandi ni n'abantu no ngaha tubahamagaye bashobora gushingira nta abantu benshi yego ko nabo barakengurukira Imana reka twizere nabo ko tuzoronka akaryo ko kubatumira muri kino kiganiro murakoze cyane ego akaba ari no kuri izo mpanuro rero turangirije ko ikiganiro cacu turizeye yuko mwahungukiye ibitari bike na cane cane mwebwe misore n'abigeme mwipfuza kugira urugendo rwo kuzokubaka urugo rwanyu murumvise ko igihe co kureshanya ari gihe gikomeye cyane mwahumviye impanuro zitari nke twizere yuko zigiye kuzobafasha tukaba twizeye rero yuko n'abavyeyi nabo bashobora kuba intambamye canke ikibano kuri abo bari muri urwo rugendo rwo kureshanya namwebwe ko mwahumviye impanuro zitari nke tukaba rero turangirije hano kino kiganiro cacu dukengurukira n'ubunyene abadufashije kukiremesha twari kumwe na Patiri Pierre Nsengiyumva umwe mu bajejwe ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turagukengurukiye Pati murakoze cyane twizeye ko kandi nitwongera kubatuma ko muzotwitaba yego sogamburuka twari kumwe kandi n'umushinga ntahe Zakari Irambona akaba nawe yari yaje kudufasha muri kino kiganiro aho twari ko turabira hamwe ibijanye no kureshanya akaba amaze imyaka 33 yubatse n'ibibondo 4 turagukengurukiye Zakari murakoze cyane ndabashimiye nanje ego twizeye namwe nitwabatumira ko muzongera kutwitaba cyane rwose Zakari rero ntiyaje wenyene yazananye na Murekeresoni Esperance kanatsinda urwo rugendo rwo kureshanya ntirukora umuntu umwe rukora abantu babiri baziga kuzogira urugo uwo mufasoni rero nawe yari yashitse hano Esperance nawe turagukenguruki murakoze wakoze nawe kutwitaba twizeye yuko nitwongera kugutumira nawe zo tugamburukira ego nzokwitaba ego twari kumwe kandi n'uwundi muryango wa Gerard Ndayisaba Gerard Ndayisaba turagukengurukiye nawe ko washoboye kutwitaba Gerard Ndayisaba tubibutse yuko amaze imyaka 9 yubatse nawe n'ibibondo 3 turagukengurukiye Gerard murakoze cyane ego twizeye nawe nitwongera kugutumira kuzotwitaba cyane rwose ego Gerard rero nawe nyene ntiyaje wenyene nkuko twababwiye urugendo rwo kureshanya ntirukora umuntu umwe n'urugendo rukora abantu babiri umuhungu n'umukobwa yaje rero azananye n'umufasoni wiwe Beoline ntiharirizwa Beoline turagukengurukiye nawe murakoze cyane twizeye nawe nitwongera kugutumira kuzotwita yego cyane tukaba rero dukengurukiye n'abadufashije gutegura no gutunganya kino kiganiro tukaba tubifurije kubandanya mukurikira ibiganiro bica kumbonesha kure y'igihugu